ndabaramukije kazi makuru ategekanya ikirere kuri wa mbere igenekezo rya mbere Nyakanga ibihumbi 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izubacemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye kurusha handi akazoye mu ntara ya Gitega mu gice ca Gitega nyene aho ibipimo byo ku dogere Celsius 13. Ku muhinga mu hatekanywa ko naho nyene hazokwaka izubacemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokibonekeza mu ntara ya Bujumbura mu gice kimwe ca Cibitoke aho bizoye ku dogere Celsius 32. Ejo mu gitondo hatekanye ko izwe zose kwa saa 12 zirenga umunota umwe irenge saa 12 zirenga iminota 4 zo kumugoroba. Akaba ari ngagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri uyu wa mbere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Erifiratiyo y'inka yabashikirije na utaha.